y'Imana bane namwe mwese nshuti bakunze imbonesha kure yanyu BTV Burundi ni wa mwanya mwiza w'amakuru mu Kirundi duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Leta y'u Burundi yararishe amafaranga yari heraniye ibitaro bitandukanye. Ivyo ni bimwe vyashikirijwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu aho yariko arashikiriza ivyaranguwe mu mezi 3 aheze. Nayo abanwanyi b'umuhora Econete Leo bakoresha Ecocash barasaba leta ko yabakemurira ibibazo biri muri uwo muhora ngo kuko bahombera vyinshi. Amakuru saya gusa aya n'ayandi ni mu kanya kazi. Mezi 3 aheze nkuko nari mpejeje kwibabwira, leta y'u Burundi yararisha amafaranga heraniye ibitaro bitandukanye. Ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu Dr. Nzeyimana aho yariko ashikiriza ivyaranguwe mu mezi 3. Inkuru twateguriwe na Raymond Prosper Nkuru. Kuriha ibirarane leta yari ifitiye ibitaro kubijanye n'abana n'abavyeyi bavugwa ku buntu ni bimwe mu vyaranguwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikizaroho nyanganda sida mu mezi 3 aheze nkuko bivugwa n'umushikiranganje Nzeyimana aramutswa ubwo bushikiranganje. Ibirarane vy'amafaranga yavuye abana n'abakenyezi bibungenze n'abibaruka angana miliyaridi 37 imiliyoni 892 ibihumbi 223 hamwe n'imiliyaridi 24 imiliyoni 629 ibihumbi 22,280 y'abantu bavuwe bakoresheje agakarata kam. Miliyoni zirenga 39 zaragarujwe inyuma yo kunyuruzwa mu bisata bimwe vy'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikizaroho nyanganda sida nkuko bibandanya bivugwa n'umushikiranganje Nzeyimana. Harakozwe isuzuma ry'ubutunzi mu mavuriro 38 yari yategekanijwe kugenderwa mu gice ca kabiri cy'uyu mwaka. Tukaba twasanze amafaranga angana imiliyoni 39 ibihumbi 185 n'amajana yaranyurujwe. Ingingo zihuta zabaye izuka ayo mafaranga asubizwa. Ingingo zo guhana bafashwe muri ubwo bunyonyezi zikaba zarafashwe kubo vyagiriye, mbere hari n'abashikirijwe inzego z'ubutungane. Ivyo vyose bikaba biri mu cegeranyo c'ivyaranguwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu mezi 3 ashize byashikirijwe n'uramuswa ubwo bushikiranganje kubamenyesha makuru. Raymond Prosper niyo nkuru arakeneye kuri iyo nkuru yadutohoreje. Amabarabara ashika kuri 4 yarashizwemwo kaburimbo, nayo mu gisata c'uburaro harubatswe ibitaro vy'amakomine n'amashure. Ni bimwe vyashikirijwe n'umushikiranganje w'inyubako Capitaine Dieudonné Dukundane aho yariko ashikiriza ivyaranguwe mu gice c'umwaka. Muri iki gice ca mbere c'uyu mwaka duhereye mu gisata c'amabarabara turafise amabarabara ashika 4 rwego rwo gushira mu kaburimbo. Aha twovuga nk'ibarabara riva Imwaro rija Igitega yaraye rirangiye. Turavuga nk'ibarabara riva Ibururi rija Igitega nyene riciye ahitwa Imahwa Gakuba. Igice ca mbere caraye kirangiye. Ibarabara rigira 3 ni ibarabara rija ku kibuga c'indege ca Bujumbura citiriwe Melchior Ndadaye. Ibikorwa navyo nyene bisa n'ivyarangiye. Turafise kandi gusubiramwo neza iri barabara ry'igihugu rigira 3 twita Bujumbura Rumonge kabandanya n'Inyanza Lake. Twarakoze ibikorwa byo kuzibira ibinogo vyari vyabaye vyinshi cyane mu mabarabara yacu. Hariho kandi ibiraro murazi ko igihugu cacu gifise inzuzi nyinshi n'ibiraro. Murazi yuko leta yafashe umugambi yuko ikomine yose yo bifise ibitaro. Twagomba kubamenyesha yuko tubifatiye muri rusangi tugeze ku bice 90% y'ivyo bitaro twarihaye ko twokubaka muri uyu mwaka. Mu gisata rero kigira 3 twagomba gushikiriza aho tugejeje kivi mu gutunganya uburaro mu gihugu. Twarafashe rero intumbero
yuko twotunganya uburaro ku buryo tudahungabanya ibidukikije, naco catumye tubufata intumbero yuko ubu atamakartiye mashasha cyane cyane mu kiyaya yandi tuzotunganya, ariko tuzofata ayo makartiye nyene twari dusanganywe tugatunganyamwo uburaro twukubaka tuja hejuru. Abanywanyi b'umuhora Econet bakoresha EcoCash basaba leta ko yobatunganiriza ibibazo biri muri uwo muhora ngo kuko kuva aho bahagarikiye guhanahana amafaranga biciye mu buhinga ngurukanabumenyi bamaze guhomba ibitari bike. Kurikira abo banywanyi baganiriye na mugenzi wacu Arlette Mugisha. Numva umubabaro nje ku bwanje n'ukuri, numva intono n'agahinda. Jewe naje ngaho ganishize udufaranga twanje, ariko ko ariko barabikora ntibishimana gatoya. Hakararo nihereye ko je kuva samedi niriwe ngaha ndonde duhera twiwanje ntatwo narose, gushika no umunsi niriwe ngaha ntatwo narose. Twebwe abaje twaciye tubanza kugira ubwoba bwo gukora kubijanye n'ingene dutora amafaranga. Twaciye tuza ngaha baduha amafaranga make make. Mu gutanga amafaranga ahaye ntariko barisunga amafaranga umuntu abasanzwe afise muri telefone. Amabanki ko haratwitura kugira dufashe mu guhindura amafaranga, yaba dushaka amafaranga fadika canke dushaka amafaranga ari mu ma electronique, batubwira yuko bidakunda bivaye n'ijya ngingo. Utwo dufaranga twanje nabitseyo nitwo dufasha umuryango kugira tuze nsindo cenda dufungura kugira nsinzo mu buzima ngo buhagarare. Twasanze hari amaliste banditse guhera kwa gatanu, kwa gatandatu no kwa Mungu, ntibaradutunganiriza uretse ko baduhubwiye ijambo ry'ihumurati ni murindire turaza kubaha ibihumbi ijana umwe wese. Leta yacu tuyisaba ko bogira ibiganiro na Econet bakavugana. Twe ntitwogwa mu nkorero. Hari abantu benshi ngaha basavye amadeni mu mabanki canke bagasaba amadeni mu miryango canke abandi bantu bashobora kubafasha kugira bashobore kugira no rudandaza. Numva umubabaro nje ku bwanje n'ukuri, numva intono n'agahinda. Je nosa nuko nitugwe mu mporero twebwe, cyo nosaba leta n'ukuri idufashe. Econet na leta bikaja hamwe bakiga ukuntu bogarukana ituze mu banywanyi. Arlette Mugisha yakenuye kuri iyo nkuru yadutohoreje. Abanyeshuri bo muri Ecofo Buringa hamwe na Ecofo Mahoro bemerewe kuzobandaniriza amashuri muri Turkiya. Ivyo vyashikirijwe n'abaserukira Fondation Marie de Turquie mu gihe bariko barashikiriza intebe kuri ayo mashuri. Raphael Nyandwi. Ako n'akanyamuneza k'abanyeshuri ba Ecofo Mahoro hamwe na Ecofo Buringa zose ziri muri komine Gihanga ni mu ntara ya Bubanza, aho bari bagendewe na Fondation Marif ifise inkomoko mu gihugu c'Uturukiya. Bari baje bitwaje utuganuke tw'intebe 50 kuri buri shure. Professeur Frederic Bangirinama munyababanga ntahegayezwa mu bushikiranganje bw'indero yagize ico ashikiriza inyuma y'ico gikorwa. Duhejeje gutanga intebe 100 no kuvuga 50 kw'ishuri ritoyi ryitwa Mahoro no kw'ishuri ryo ngaha Iburinga. Izo ntebe 100 rero kabaye akaryo keza ko gupfunyira ingorane aya mashuri yarafise, kubera ko mwumvise yuko bafise abana benshi cyane. Iki ni kimwe cerekana imigenderanire myiza dufitaniye n'igihugu ca Turkiya. Amande y'ukubura intebe z'ishure, ayo mashuri akaba afise ibindi bibazo bikenewe gutorerwa inyishu. Umunyamabanga ntahegayezwa mu bushikiranganje bw'indero akaba yagize ico ashikiriza atera n'akamo aboshigikira ico gikorwa. Turemeza yuko ibitabo turiko turabikora, kuko kuva mu wa mbere gushika mu wa gatatu uno mwaka nta mwana numwe yovuga ko adafise igitabo, ariko mu wa kane no mu wa gatanu no mu wa gatandatu biriko birakogwa buke buke muri wa mugambi wo guhinyanyura ivyigwa. Ibirasi navyo turasaba yuko komine hamwe na province bafadikanije n'abandi bafasha hamwe, umwe wese yoshiramo ingufu, nta kizotuma tudashikira iryo hangiro yuko amashuri akwira, ibikoresho bikwira, mbere akanovera k'indero y'ugwaruka mu mashuri tukagashikira. Uwaserukiye Fondation Marif yasavye abo banyeshure kwiga n'umwete mwinshi bagatora ibibazo byabo kugira muri kazoza bazoshobore kuronka uburenganzira bwo kuzobandaniriza ivyigwa vyabo muri Turkiya.
Nyandwi nawe narakenuye kuri iyo nkuru yadutohoreje. Abigisha bigisha abana bagendana ubumuga bwo kutabona basaba leta ko yobaronsa ibikoresho bikwiye kugira ngo bashobore kubigisha neza. Abigisha bigisha abana bagendana ubumuga bwo kutabona bo kw'ishure Kanura mu ntara ya Bubanza komine Gihanga barahura n'intambamyi z'uko ibikoresho bakoresha mu kubigisha bidakwiye, bagasaba no gukarihirizwa ubumenyi kugira baronke ubukwiye. Ari igihe bishirasanga twagize ikibazo cy'ibikoresho fasha nyigisho, gasanga hagize ikibazo ari ikintu usanga bitoshe kuronka muri uwo mwanya kugira ngo bishobore kwigisha wa mwana agenda mu utabona. Zasaba ko hobaho ihugurwa kubigisha, twahugurwa kugira ngo bishobore bidufashe kugira ngo dushobore kwigisha bitworoheye gusumba. Muganga Jean Bosco Girukwishaka, umunyamabanga nshingwabikorwa muri OPDD Burundi, yari yagendeye iryo shure, yarabemereye ko bazoshikiriza umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angel Ndayishimiye ivyo yasanze bakenye kugira azobafashe. Natwe mu rwego OPDD twabonye ko nk'uko banabishikirije ko bifuza kubandanya bashigikirwa, aho bavuze ko amamatera ashobora kuba adakwiye cyangwa ibikoresho bimwe bimwe. Icyo tubemereye rero nuko ico gisabo cyanyu tugiye kugishikiriza nyene icubahira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu kugira Imana niyahezagira urwego OPDD duze dushobore kuraba ko hari ico twobashigikiramwo muri ivyo. Iryo shure Kanura rikaba ryigisha abana babona n'abagendana ubumuga bwo kutabona, bo bakaba biga baba kuri iryo shure. Nyuma duciye turangiriza ko amakuru yacu twari twabateguriye uno munsi. Reka nshimire bagenzi banje batumye amajwi n'amasanamu bashikira neza, Jean Claude Nduwimana na Jules Boyce Ingabire. Nshimira nawe mwese mwariko murayakurikirana, ndayifuriza kubandanya kugira ibihe vyiza n'indwi nziza, ndayifuriza n'amahoro y'Imana azobana namwe mwese.